Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Kwigenekerezo rya 4 Nyakanga abakenyezi b'indongozi barakoraniye ku Hotel Club du Lac Tanganyika mu nama yabahuje nk'abakenyezi b'indongozi ku rwego rwo hejuru. Iyi nama iba ya mbere muri iki gihugu cacu, ikaba ifise intumbero yo kurabira hamwe ingene twofasha umukenyezi w'umurundikazi mu kwiteza imbere, ivyerekeye irondoka bijanye n'amagara meza, kurwanya ikiza coronavirus. Ikaba kandi yateguwe mu ntumbero y'ibikorwa bitegekanywa n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu mu vy'iterambere OPDAD, nikaba ni naryo ndongoye ngaha mu Burundi. Kabaye akanya keza kuri izo ndongozi ko kwigishwa uko bobangikanya amabanga bajejwe no gutunganya neza ingo zabo. Vyinshi murabisobanukirwa muri kino kiganiro mushikirizwa na Genevieve Ndayisenga. Muri iyo nama yabaye ya mbere mu gihugu cacu, ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe iterambere ry'umukenyezi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu Nyenicubahiro Ndayishimiye yabanje gukeza abakenyezi baherutse kuzezwa amabanga hambaye mu gihugu. Twagira dufate kano kanya kugira dukeze mwebwe mwese mwitavye ibirori, na cane cane abo twari twavuze baherutse gutorwa. Tukaba tubifurije kuzoranirwa muri ayo mabanga mashasha, na cane cane muze mubere imboneza abakenyezi, muze mubere ikirori citegererezo kuri barya bari hariya ku mitumba. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaribukije ko abakenyezi bateye intambwe ku buryo budasanzwe. Umukenyezi arava ku kwitirirwa nyene dukorwa two muhira canke uwo kuvyara gusa. Bakenyezi murongo y'abandi, mudukundire tubanze twibukanye intambamyi zabangamiye umukenyezi w'umurundi muri kahise, aho yafatwa nko gukora udukorwa two muhira, kuvyara no kurera abana gusa. Ikibabaje nuko n'ubu hariho abagabo bakikurikiza iyo ngendo igayitse, ituma umukenyezi ahohoterwa, adatera imbere, atiteza imbere, adateza imbere umuryango, ndetse adateza n'imbere igihugu. Twibukanye ko Imana yahaye ubwenge umugabo yabuhaye n'umukenyezi. Umukenyezi afise ubwenge n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa byose umugabo yokora. Kera batubwira ko atamukenyezi yubaka inzu, ndetse bavuga ko yubatse inzu akayisakara irava. Niho bambewe, nibo ubunye basigaye biga, nibo basigaye bafasha abagabo mu kubaka inzu. Abakenyezi ubu bariga kubaka, bariga ubuganga, ubuhinga bwa none n'ibindi twaratuzi ko ari ivyigwa by'abagabo gusa. Muri kino gihe abigeme n'abakenyezi baramaze kwijukira imyuga yari yiharijwe n'abagabo. Abakenyezi n'abigeme basigaye banyonga ibiduga byo kunguruza abantu, bimwe byo kunguruza imizigo, ndetse n'ibiduga binini binini bijana ibintu mu makungu, na cane cane ibimashini bikora amabarabara. Navyo nyine abakenyezi ntibabigera umutwe. Abandi nabakinyi rurangiranwa mu rukino rw'umupira, ubwo bari bazi ko ari umugani ku mwana w'umwigeme. Na cane cane abigeme basigaye baja mu mahiganwa y'izo nkino cyo kimwe n'abahungu, kandi bagatahukana uturusho dushimishije. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntiyibagiye kwerekana neza uko abakenyezi bagiriye ingorane mu ntwaro zarenganye. Dusubire twibukanye ibihe bibi byaranze intwaro twasezereye mu bijanye n'inyigisho,
aho abigeme babashira mu bisata bidasaba imyaka myinshi yo kwiga nka ekoso, RP, NFA, ISCO kugira ngo baheze n'ingoga amashure baje kubaka hakiri kare, mu gihe abahungu babaha ibisata bituma biga kaminuza mbere bagashika no muri za doktora. Mumfashe dushimire indongozi dufise ubu kuko Imana yazishoboje gutahura ko umwana w'umwigeme afise ubwenge bungana n'ubwo umwana w'umuhungu, zikaba zabahaye amahirwe angana mu bijanye n'inyigisho. Ibitigiri by'abigeme mu mashure shingiro bikaba vyababanwa n'ivy'abahungu, ndetse hamwe na hamwe hari aho usanga abigeme basumba abahungu. Yagiriye ko asaba abakenyezi b'indongozi guhimiriza abigeme kwiga imyuga yose bongere bashigikirane. Muri kino gihe leta ihaye ikibanza kidasanzwe inyigisho z'imyuga n'iz'ubuhinga, twasaba mwebwe abakenyezi b'indongozi guhimiriza abana b'abigeme kuzijukira bakiga imyuga yose badacaguye kuko barashoboye. Tugasaba leta amashirahamwe asanzwe ashigikira abigeme n'abakenyezi mu gutegekanya uburyo bwo guha ibikoresho by'ibanze abigeme bahejeje mwene ayo mashure. Mushigikire umukenyezi kuko byaragaragaye ko ari inkingi y'iterambere mu muryango, eka mbere no mu gihugu cyose. Nk'uko intumbero y'iyo nama ibivuga, bararabiye hamwe ibijanye n'amagara y'abantu, ahanini bifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza. Ati uwimbuye igiseke c'amagara yimbura n'igiseke c'amasaka, yongeye guhimiriza abarundi kuvyara abo bashoboye kurera. Hari abibaza ko ikibazo cyo kurondoka ku rugero ari ikibazo c'abakenyezi gusa. N'umugenzo mubi dukwiye kurandura burundu. Ari naco gituma duhamagariye abakenyezi co kimwe n'abacance babo kwijukira umugambi wo kuvyara ku rugero, kuvyara abo bashoboye kurera neza no kwigisha neza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu yasavye abakenyezi b'indongozi kuja ku kivi bigisha neza yavyo ngo kuko inkoni uzitwaza uyicakira kare. Abakenyezi aho bari hose tubasabye kuba koko za nkingi zamye zikingira imiryango n'igihugu mukoreranira n'akare. Barayamaze ngo wanka kurerera abandi ukabura ukurerera, kandi ngo umuntu asoroma ibyo yateragiye. Birababaje cyane kuko ubu biribonekeza ko hari abavyeyi bamaze gutanga imihoho kwibanga ryo kurera. Ubu abavyeyi ntibacitwararika abana babo, abana babashira mu minwe y'abarezi bakabareresha. Umuvyeyi atazi ingene umwana we yakuze, umuvyeyi atazi ingorane umwana yakuranye, umuvyeyi gasanga yaramaze guhemuka kwibanga ryo kurera. Turabahamagaye mwegere abana banyu, mubicarire, mubarere, mubategure bakiri bato. Kanatsinda ngo agakoni uzokwitwaza mu busaza ugaca ukiri muto. Nimutegure utwo dukoni muzokwishimikiza, nibarya abana banyu, nibarya abana bacu, nibo Burundi bw'ejo. Basogokuru baramaze bati umuhusha atunga ahusha umugore, canke ngo uwukurushije umugore akurusha urugo. Abakenyezi dusabwa kuba akarorero mu nyifato, gucira inzira abari inyuma. Nkabatera akamo ngira nti mugire ibanga, mugire n'ico mwibanga.
yarasavye abakenyezi kuba akarorero mu rugamba rwo kurwanya ikiza cakwiye isi yose coronavirus. Banyakubahwa bakenyezi b'imboneza, nta n'umwe ayobewe ko isi yugarijwe n'ikiza coronavirus. Dusavye abakenyezi kurwanya no kwikingira ako kabi. Abakenyezi tuba akarorero k'abandi, dufata iya mbere mu gukurikiza impanuro zose twahawe n'abaturongoye, duhereye ku kamo Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu General Major Ndayishimiye Evariste, kivuga kiti ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Dusabwa guhimiriza uwo wese afise ibimenyetso berekana ko umuntu yamaze kwandura ico kiza, gushuha, gukorora, guhema nabi, ndetse n'uwo kwikeka ko yanduye, tumuhimirije tumuhanura ko yo kwitura abaganga hakiri kare, kanatsinda bavugwa ku buntu. Twirinde kuramukanya, gukorana mu ntoki, turamukanye mu guhana indamutso y'amahoro kuko irakwiye. Tugize umugenzo tukaraba isabuni kenshi kabaho, nta kibuza ico kiza kitazoranduranwa burundu mu gihugu cacu. Eka n'ikiza sida nticasigaye inyuma. Yahamagariye abakenyezi kucikingira kandi umwe wese akamenya uko amagara yiwe ameze n'amagara y'abagize umuryango wiwe. Reka tugaruke kandi ku byo kwikingira ikiza sida, kuko byaribonekeje ko nico kiza kibangamiye cyane amagara y'umuvyeyi n'ibibondo. Ku bakenyezi bibungenze basabwe kuja gupimisha imbanyi mu mezi 3 ya mbere, bipimishe n'umugera wa sida. Abasanzwe bagendana uwo mugera nabo basabwe kwegera abaganga kugira ngo babaronse imiti yo gupfufahaza ikongera igakiza ikibondo bibungenze, kugira ngo kize kivuke atamugera wa sida gifise. Akamo ntitugateye abakenyezi gusa, turahamagariye abarundi bose kwipimisha ikiza sida kugira ngo umuntu wese amenye uko amagara yiwe ameze n'ukuntu yo kwifata. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arashima ko hari vyinshi vyakozwe ku neza y'abakenyezi. Muri ivyo akanashima ko n'icifuzo c'abakenyezi co kuronswa ibanki ibagenewe kirimwo. Hari vyinshi vyakozwe kandi dukenguruka. Dushimira leta mvyeyi, leta nkozi, ndetse na leta nsenzi. Aho twovuga ko uhimiriza abakenyezi kuja mu mashirahamwe kandi umurindi barabitabiriye ku rugero rushimishije cyane. Abakenyezi barigishijwe kandi gusoma no kwandika mu ntumbero yo kubategura gukorera mu mashirahamwe bizeranye kandi batinubana. Hagiye kandi gushingwa ibanki ijejwe iterambere ry'umukenyezi, kikazoba ari kigega co gufasha abakenyezi kuronka ingurane mu ntumbero yo kuborohereza kuronka ingurane batarinze gusabwa ingwate isanzwe idafiswe n'abakenyezi benshi. Ibi bikorwa byo gushinga iyo banki amatwi adusumira bikaba bigeze kure mu ntambwe ishimishije. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabakanguriye guhaguruka umwe wese aherereye, haba mu ntwaro, mu madini n'ahandi hose, bakaja ku kivi kugira ngo bateze imbere imiryango yabo n'igihugu. Ivyo vyose bigakorwa bazi neza ko bategerezwa kugira ibanga n'ico bibanga. Mwavuze yuko kibitarekuriwe ko mudandaza muri abapasitori, none amashikanwa muzoyakurahe?
Bibiliya avuga iti muzane ikigira 10 gishitse. Ubu unye ntitukibeshejweho n'amanu ikoroka iva mu ijuru. Ubu nugukora kugira umwete n'ubwira mu bikorwa kugira ngo duteze imbere imiryango, amashengero n'igihugu cyacu. Ntimuje ngaho ngo turasenga ngo manu birakoragurika ku meza ngo dufungure mutabirondeye. Abakenyezi b'indongozi rero mu mashengero hehe mu mashirahamwe nimukore ibyo kwiyungunganya. Abakenyezi baratekerewe impanuro zitandukanye ku neza y'imiryango yabo. Ni vyiza ko umukenyezi yotera imbere agateza imbere umuryango n'igihugu, mugabo birabereye kandi ni ivy'igiciro kuba amahoro mu muryango. Imiryango idakomeye nta terambere rishoboka. Kubwa Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, umwe mu bakenyezi b'indongozi ariwe mushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yagize ati: Je ngarutse kuri egarite kubera iki hariho abayikoresha ukutariko, ugasanga ingo zo muri no minsi nyinshi ziriko ziratsambuka kandi ari ingo twari dukeneye kubaka, kuko urugo n'umushinge w'igihugu. Umukenyezi n'umushinge w'urugo, urugo nago n'umushinge w'igihugu. Rero nico nashaka ngaruke ko ahakuru inyigisho nyinshi zitangwa zirajamwo umukungana k'umukenyezi n'umushinga ntahe, bakabishiramwo n'ivyo vya autonomisation, kumbure arose ububasha kusanga umengo ariko arondera kurengera umushinga ntahe. Rero ngasaba mu nyigisho ziza ziratangwa mugerageze iki kintu muze murakigarukako cane. Umukenyezi kuba afise ubushobozi, kuba afise ububasha nibidufasha kugira ngo yubake gwa rugo, kugira ngo wa mushinga ntahabone ko kumbure babakenyezi bashoboye, kumbure hari icaterereye mu rugo, kumbure hari icazanye, mugabo ugasanga zijya nyigisho z'amashirahamwe usanga ari karatanga avuyeyo yaronse udufaranga kumbure bamuhaye per diem, utwo dufaranga yashika mu rugo akabiko aritwo usanga twishe vyose. Rero nico kintu twosaba mukagenda muracigisha kugira ngo emancipation, egalite, abakenyezi ba mama bacu basenge hari ya ruguru ntituzohave dusanga bariko barabifata ukutariko, ugasanga ico twariko turondera gukiza nico turiko turarondera kwica. Ahanini nico nagira nshikirize, hama tugasaba nuko mwoza murafasha cane kugira ngo bumve batahure autonomisation icarico, ntitucumve twenyene, ariko izi nyigisho zizogende zibashikire, zibamaze kubashikira niho kumbure tuzoba turiko turatuma ca gihugu cacu gitera imbere. Nkasaba n'abafame leader rero, abantu bafise ama responsabilité mu gihugu. Kumva ufise responsabilité mu gihugu siho uvuga ngo turashoboye. Gushobora ni icuma ari igihugu, gushobora ni ico werekanye. Nitwakora koko tukerekana ko dushoboye, nituzoze turabivuga mu majambo gusa. Aho uri hagararira umukenyezi, aho uri nuhagarare ku buryo bw'uko bazovuga bati kijya kibanza cyari gishoboye umukenyezi, none reka tugisubirize mu gusubiriza dusubirize umukenyezi. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye we ati: murakwiye kugendera mu burongozi bw'ijambo ry'Imana, mukamenya umukenyezi mu rugo icarico nuko akwiye kwitwara, naho yobajejwe amabanga akomeye. Ati muhagarike ubugarariji. Twasanze burya hariho impemu mbi y'ubugarariji yamaze gutera abakenyezi bagendana amahera ku mufuko. Ivyo rero bivana nuko umuntu aba yarakuze, bivana n'indero umuntu aba yarahawe akiri muto. Yavuze yuko bisambura ingo, nivyo. Iyo ugiye kubaka utateguwe bitegeza gushika. Niyo mpamvu ndabahamagariye abana banyu b'abakobwa bicarire mubabwire ico bategerezwa gukora kugira ngo ntibazotumara amazi. Haratanzwe inyigisho nyinshi zerekana neza ko umukenyezi ashoboye, ndetse n'ibishinga ntahe bitandukanye vyarahabaye. Uwitwa Marie Milk Kigoma
yabaye umwe mu bashinze intahe uko yatanguye guhingura ca kinyobwa benshi muri twebwe twihereza citwa fruito, kandi aho yari yize ibijanye n'ubuvuzi. Yaciye ahimiririza abarundikazi kwiyemera. Jewe, je suis infirmière de formation. None uyu munsi bababwiye ngo ndi CEO wa Fruito, une industrie. Murabona ko bishoboka. Narakoze imyaka 7 en tant qu'infirmière. Ama principe yanje kuva nkora nama nifuza gukora ibikorwa binonosoye neza. Ça veut dire la qualité de mon service, la qualité de travail. Hama byigiye imbere nza gusanga hari ikindi gikorwa nokora mu kunonosora neza ico gikorwa cyo kuvura abantu, caniyumvira kugurura un centre de santé. Malheureusement, je n'ai pas eu d'autorisation. Kandi ibyangombwa byose nenda bikwije baranyankira. Et ça m'a révolté. Et j'ai décidé de démissionner. Candagenda muhira. Ico gihe nta mwana nari mfise mugabo nari nubatse. Ntangura kwibaza none wagiye kwicara mu rugo, none uza kwicara gutyo atana kimuzana mu rugo. Natangura ndiyumvira, hama ntangura gukora confiture muhira, gukora utuju, hama nkaza ndegera abagenzi nkabaha ngo banshorere, famille n'abandi buke buke. Ntangura kuza ndaronka amahera, nkabishira muri emballage ya les bouteilles de whisky Johnny Walker, ngira murazizi amacupa yera. Hama ndabimazemo nk'imyaka 3 haza kuba pénurie d'importation de whisky. Murumva ibyakuriki, naciye mbura emballage. Erega vya bintu ndabihagaritse, ndabuze emballage. Cambwira umugabo nterega ibintu birahagaze. Je ndahevye, nabuze emballage. Ngoya nukuri, ibi bintu byari bidufashije. Bwa bundi urabizi ko byari bidufashije. Hanyuma reka je ndabihevye nukuri, nta kundi nobigira. Ngoya nukuri, ngo ibintu byari bidufashije, ngo reka turabico twokora. Murabona rero ko iyo uhagaze wowe nyine ugakora, umugabo wawe aba kubona aca decidano we kunyunganira kumfasha. Hama l'idée est venue, pourquoi ne pas produire un jus prêt à boire comme les limonades? Et voilà comment est né Fruito. Ivyo byose rero ndabibabwiye kugira ngo ndabereke ko bishoboka. Ariko bishoboka kubera iki? Bishoboka ko uteza gukura amaboko mu mpuzu ukaba umukozi. Bapfasoni ndabasavye muhagarare mukore. Ntimuvuge ngo amasahani menshi ndarusha. Oya, on a la capacité. Ikindi murazi yuko turi le pilier de la famille. Umugore c'est le pilier de la famille. None mubaye intwari mugahagarara muri famille, bivuga ngo mukora ibikorwa byiza, mwerekana urukundo, mwerekana akarorero. Ni ngombwa abana banyu nabo nyene bazoseruka neza. Ni ngombwa uwo mugabo azobashigikira kandi muzokwavansa neza. Ivyo rero bisaba attitude positive. Mureke kuba dans le sentiment de victime. Kwa mwatibaza twaragowe, ibintu biragoye, twama tubona ibigoye. Ndababwire
ingorane zizokwamaho gushika dupfe. Donc twebwe responsabilité yacu nukuraba nyene izo ngorane tuzigera. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu ahagaze mu gishingo c'umuvyeyi n'ivyo yumvise biteye agahinda biva mu bibazo ugwaruka rugira kuko abavyeyi batababaye hafi, yarakanguriye abakenyezi gukora imirimo bashinzwe, ariko iyo mirimo nyene ntize gusambura imiryango Imana yabahaye guhagararira. Yavuze ati, twasanze rero mwebwe indongozi mukomeye cyane mushaka kujana ubushinga amateka muhira, ubudeje muhira kubo mubakanye. Ivyo rero no munsi nivyo twaje gusezerera. Niyo ntumbero no for home. Ubushinga amateka mu Kigobe, ubukenguza amateka Igitega, ubudeje ku biro, mu rugo mutegeza kuba chini ya ulinzi. Mutegeza kumva ko muri mu rugo. Twasanze abakenyezi baramaze guta ibanga ryo kurera. Tumaze iminsi twigisha ugwaruka ivyo twumva na gahinda. Aho ndiko nja mu ndero y'abana kubera nta terambere mu rugo ku mukenyezi, abana bariko barangazwa, abana batariko bategura kazoza kabo. Iterambere mu rugo rihera muri bajya abana twavyaye, niwo mutahe mukuru. Abana mwarabarekeranye abigisha bakuru d'histoire. Aho rero n'umubabaro cyane tubona twoshira imbere amaronko tugaheba abatuvuyemo. Ntaco toba turiko turunguka, nta terambere n'igihugu coronka kitagira kazoza. Nino kuri iyo mpanuro dusozereye kino kiganiro ku kivi naho ubutaha.